ko twumva uku nuku wewe bibifashe gute ashavuga ati bikunze kuvugwa ko ndumutinganya arabizi mu bwoko bikunze kugira gute kuvugwa nawe nti ndavyamiriye kure je simeze uko abakobwa nibo nkunda ndabakunda ndakunda abakobwa aranagira ko avuga abakobwa b'abagenzi biwe bagendana abakobwa beza bagendana none ntigurana naja kure ngabariya bakora twa kuri YouTube barabona igiclip barahari kosho vraiment kosho barayibona irimo inana irimo ibindi biremwe ino creation nawe uzura yiganye Sera bameze neza ushobora kuvuga gute ko Dramati atagenda n'abakobwa kandi babona kandi abagenda nibaza ko kandi ari baririmbira gose nibaza ko umuntu yamwegetse kiribara ceno rimukurako nanje narimukurako oya nukuri mambura kabisa urebye izi sanamu za kosho gacureba abana barimwo vraiment iki kintu sico ariko abantu baje kuri YouTube baraba amasanamu ya Dramati indirimbo yakoze bacabona neza ko ibintu bako baravuga aramafuti kabisa yesandi kundi ruhande ugiye kuraba bwana Igor ni Dramati ubona yuko afise umubano mwiza n'abarimvyi bo muri kiriya gihugu kuko afite indirimbo na Davis D itarasohoka afite indirimbo na Juno yarasohotse afite indirimbo n'abandi barimvyi benshi bagenda batandukanye yaraye kandi asabiwe kuri micro live indirimbo ari kumwe na Kivumbi asanzwe afite indirimbo kilotre oh la 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 mukobwa Buiza wala Buiza oya na Buiza afise indirimbo nawe afise indirimbo itasohoka ya Dramati wala ego irahari ego ari ikintu je cyarangaje Dramati agiye mu gihugu cy'u Rwanda yaciye mu gihugu ca Kenya yaciye mu gihugu ca Kenya ubutumwa yanditse yabwanditse ari kuri airport Jomo Kenyatta ibyo bintu bifise nameze gute kuri Dramati ugiye mu Rwanda je nibaza ko yaragize Escale koyo barasaga connect Escale gusa yo mu Rwanda ni direct ni minota mike gushika sinzi ikibazo cyo bacari cyahabaye utubona yari kubigira ryari kuko niyigeze aho nyura mu gihugu ca Kenya indani yari muri airport Jomo Kenyatta ariko ni baciye bisigura ko hashobora en fait mu ndege ushobora kuba ugira waterise naho bakupire y'amasegonda nka 30 indege yarigeze ahimanukira connection cicika no kuvuga bace barondera aeroport iri hafi yaho hantu resama byaranabaye ahi wacu byabaye ego bacarondera aho ica igenda vyoroshe bigaca bigenda neza nibaza ko ari uko byagenze yose ni Dramati ubona yuko rero yamaze kwamagana avuga ati kabisa je murandenganije murambeshera ivyo vyuko je no bankunda bahungu bagenzanje sivyo na gato ni myo twako turababwira ubona yuko kandi aza ariko arakora ico nobona ko ico no kwitaka ari nka media tour wanashaka kundi ruhande kuko ibinyamakuru bitari bikaranye biko biramurondera bitari bikiyamaza no kubivugira ko twako turababwira aho yakiriwe na Lucky kuva kuri Rwanda TV aho yatanga aho yasabiweho kandi collabo nande na Kivumbi King ariko kandi ijwi rya Kivumbi ni rya Dramati hakunye tubigarukeko hari aho vyohurira vrema Kivumbi sakuranye na Kiriku byari byabintu usanga indirimbo igiye kuzamwo umwe atera Dramati kaja mu vya refre haho usanga Dramati agiye muri refre Kivumbi akaguma yitatura ibitero oya ico maze kubona nuko Dramati azi kuririmba style nyinshi ntaco buzana kimwe kwa jumpinga muri style Kivumbi aririmba kweli tenda mwize Dramati urazi kuntu yaje mu muziki urabizi yaje muri hip hop Dramati yaje muri hip hop kwanza Dramati yatangwa no mu MC cenda mwibukire te trop petit yarakiri muto cyane gose yaje yinjira mu MC yarafise system yo kwinjira kuri stage akinjira muri freestyle sinzi kuvyibuka ku ndimbo zibi Dramati yamaze gutumirwa mu bitaramo bro zambere kandi abantu barakunda kuvuga ngo ne Dramati mwatumiye mu ndimbo zibiri aza kuvuga ibiki naza kuguma yirepeating Changari ni Dramati tuzi akatari gake mu kwinjira kuri stage yashaka kubita freestyle hafi nkiyi saha yose aguma ba freestyle abahereza yesu umwana yari very intelligent tugeno kurana no mu buzima busanzwe no mwana kabisona kaye karakora afisa makorabo menshi sana Jenny bazayo kiteka kandi amwifuriza kubona gusa yateye imbere kijanye n'indirimbo inyuma y'igitaramo akoze tucakire gute indirimbo mbere yakoze
amasanamu aratakara mu gihugu cya Tanzania hariya yagiye Zanzibar amasanamu atakaye twarabibonye byaragaragaye ariko ni Dramati yanatanze n'ubutumwa ko inyuma y'uko amasanamu atakaye ashobora no gushyira hanze indirimbo zigera kuri 2 inyuma kandi y'uko agiye gukora igitaramo cya Davis D Festival cyabereye mu gihugu cy'u Rwanda ashobora no gukora ikindi gitaramo kizoba mu gihugu cy'u Dubai indirimbo tuyakire ryari mu gihe Dramati yatanze ubutumwa ko muri gahunda yiwe yategezwa gukora igitaramo indirimbo yashyize hanze tukaba turi mu kwezi kwa 12 muri gahunda ya Rafisi yategezwa gukora igitaramo indirimbo yayishize hanze kiraza kuba ikintu kitoroshe. Iyindi conclusion ni iki nuko twamaze kubona ko nkuko Rubambo yabitubwiye amahera yari yavuye muri kijya giteramo ariyo yari kumurihira concert ijya yabiri kubera hehe muri Canada. Eske ya concert iracabaye? Ico rero ni ikintu gikomeye cyane gose kuko urabona ko Dramati yavuye aratanga na message kuri government aravuga ati vema mwategeza kudufata ukuboko ibintu kagera nkuko twe tubigaho cyane gose hari kiteka twe tuba dushaka umwana w'igihugu agira gute atera aje imbere yagira kashira ku muntu gufropinga no yes twumvirize madame ni ndimbo yibona ko imaze imyaka 2 isohotse ndimbo ifise amavyuzi ashika miliyoni 7,000 amaja 3 birenga twumvirize duce tuza tubatware hehe hakujya gatoya tubabwiye nani twategure ni Rubambo OG